Turabahaye kaze kuri Kwizera 90 TV. Turabahaye kaze kuri uno mugoroba. Turabahaye kaze kuri umunsi w'Imana. Tugusabe ugire share na subscribe kuri channel yacu, ugire share kuri Facebook Live bivanye naho kuradukurikirana. Uyu ni wa mwanya tugiye kumva ijambo ry'Imana, tugiye kumva impanuro biciye mu ijambo ry'Imana nkuko musanze mubimenyereye. Uno munsi turi kumwe na Pastor na Reverend Pastor Damian, akaba yamaze gushika hano muri studio kugira ngo ashobore kuduteramisha biciye mu ijambo ry'Imana nkuko musanze mubikora. Mugire share kuri Facebook Live kugira ngo abari kwadukurikirana bashobore kwiyongera. Eka rero tumuha umwanya abaramutse kuko igihe cyari kiyaciye sigito. Karibu. Murakoze cyane, turabaramukije hanyuma kandi turabakunda cyane mu izina rya Yesu Kristo. Nkuko bavuze ntitwashoboye kubonana mu ndwi iheze kuko bigorana, ariko twari twifuza kugira ngo tubandanye kubana namwe. Kubw'ivyo rero ntitwari tunezerewe cyane kubera twabonetse kugira ngo tubane namwe, ariko uyu mwanya birakunze kugira ngo dushobore kubana namwe. Turabinezererewe rero, hanyuma turabanezererewe kaze kugira ngo twongere twibukanye dusubukure ikiganiro cyacu twahora tuganira nk'uko twari twarasezeranye tuzoza turayaga nk'umwanya nk'ubu turose iby'urugendo rwacu rwo kuja mu ijuru. Hanyuma uyu mwanya ijambo bwa mbere turabaramukije mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana mwebaho muri hose turabaramukije, hanyuma turabifurije amahoro y'Imana. Murakoze. Ego mwamaze kubyumva intasho, nizere yuko zabamaze kubashikira. Ubwo rero mugire share kuri Facebook Live kugira ngo abariko baradukurikirana bashobore kuba benshi nkuko twama tubivuga minsi yose. Kugira share no gukwiragiza ubutumwa, kugira share no gutumira abandi kugira ngo ibiko birakurikirana bikorabera kuri Kwizera 90 TV ntibibacike. Ubwo rero tugusabe ubikore. Tugushimire bamaze kubikora. Mu kanya gatoyi turaba tugarutse hano muri studio kugira dushobore kubandanya. Murakoze. Turaguhaye kaze kuri Kwizera 90 TV. Turaguhaye kaze mu biganiro byacu. Eka tumuhe Pasiteri abandanye n'ijambo ry'Imana kugira ngo tubandanye kunezererwa hamwe. Tugusaba ubwisubira ugire share kugira ngo abari kwadukurikirana babe benshi. Karibu Pasiteri. Murakoze cyane. Twongeye kuvuga ngo turashima Imana cyane uburyo n'ubuntu bugeretse ku bundi kugira ngo tugire umwanya nk'ubu canke tugire ibakwe nk'iri ryo kongera kuba twicaye nk'aha twibuka ngo tugomba kuyaga na bene wacu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana naryo twarababwiye yuko ari ndongozo, ariyo ishobora kutuyobora mu nzira nziza, mu nzira yo kugororoka. Ijambo ry'Imana ni ryiza. Rero kubw'ibyo ijambo tugiye kuyaga ni ijambo turaza kuyaga ijambo riri hariya muri Zaburi ya 91. hanyuma no kuvuga ngo noba ko twovuga yuko twoshobora kuvuga ko iri jambo noba ngo ni kugira uhoraho ubuhungiro, kugira uhoraho ubuhungiro. kugira uhoraho ubuhungiro.
rero ijambo tuza kukuramwo tubona ko duhagarara ku ijambo rivuga ngo kugira uhoraho ubuhungiro. Hanyuma rero tuza kuraba kugira uhoraho ubuhungiro, akamaro ko kugira uhoraho ubuhungiro. Hanyuma nuko turabe ijambo ry'Imana, ariko tutararaba tugomba twanze dusenga Imana se umwami wacu Yesu Kristo, Imana nkuru nyiricubahiro. Hanyuma kubw'ibyo niyo tugomba kubanza gusenga kugira ngo muri uku kuganira ijambo ryayo, hanyuma tubanze tuba imitima yacu n'amaso yacu n'ubwenge bwacu bituriye bije mu mwanya umwe, byiteguye kwerekeza ku ijambo ry'Imana. Mana ishimwe. Mwami Imana nyene ingabo, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye cyane imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Turagushimye ko dukunda, turagushimye ko uko wari urejo ari kukiri tugeze kuri no mugoroba turi bazima kubwo imbabazi zawe. Ikiganza cyawe cyatubayeko, hanyuma nuhabwa icubahiro. Hanyuma uyu mwanya mwami nuko twongeye kuvuga ngo bakumwe natwe, nitwe twenyene, ariko izina ryawe rihabwa icubahiro. Abantu bawe mwami abo bari hirya no hino, ndakwinginze kugira ngo ijambo ntiribe rito kuri bo, ahubwo ribe rinini kuri bo. Mwami Imana yacu, ndakwinginze kugira ngo ukomeze kuduha kwerekeza amaso kuri iri jambo, kwerekeza umutima kuri iri jambo. Ndasabye kugira ngo Mana iby'umwiza byose, iby'imburakimazi byose ntibiboneke muri uyu mwanya, ntibiboneke imbere y'abantu bawe. Mwami Imana yacu, turasabye kugira ngo Imana nkuru se umwami wacu Yesu Kristo, dusabye kugira ngo aka kanya tuhabeshejwe nawe. Mana yacu, utugaburire, uduhaze, utwuzuze, kandi bitugirire ikimazi, bidutunge muri iyi minsi kandi bituremeshe. Urakoze kuri byose kandi ubikoze mu izina rya Yesu, amen. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Reka turabe dusome ijambo ry'Imana, dusome ijambo ry'Imana. Nukuvuga ko 91 umurongo waho ni wa mbere, ni umurongo wa mbere, ariko ijambo umwanzuro waho uza kuvuga ngo kugira uhoraho ubuhungiro. Hanyuma tugomba gusoma rino jambo 91 umurongo wa mbere. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose, azokwama mu gitutu cy'ishobora byose, by'ishobora byose. Ndabwira uhoraho nti urubuhungiro bwanje, bwanje. Ndabwira uhoraho nti urubuhungiro bwanje, ni gihome kinkingira. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose, azokwama ari mu gitutu cy'ishobora byose. Ndabwira uhoraho nti urubuhungiro bwanje, ni gihome kinkingira. Imana yanje nizigira, kuko ariyo iyo izogukiza umutego umutezi, nikiza gihonya. Azokubundikira mu moya yayo, kandi uzohungira munsi y'ibyubi byayo. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose, kuba mu bwigobeko bw'isumba byose. Umukozi w'Imana Dawidi yakunze kuba mu bwigobeko bw'isumba byose. Yakunze kuba ari mu gihe kinini, ari ahantu ashobora guhura n'ubwoba, ashobora kubona ibimutera ubwoba, ashobora kubona ibimukura umutima. Ariko aravuga ati kuba mu bwigobeko bw'isumba byose,
azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Imana yacu ihabwa icubahiro. Uri mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu c'ishobora byose. Rero ati umutima wanje ndabwira uhoraho nturi ubuhungiro, ndabwira uhoraho ntiri ubi ubuhungiro, uri gihome canje kinkingira. Nuvuga ngo igihome, nuvuga ko igihome kimukingira. Iyo hari igihome nuvuga ko nta bindi bintu, umuntu niyatera umwampu shikira kwa ca gihome, umuntu niyatera ibuye shikira kwa ca gihome, umuntu niyatera ikindi kintu cose gishikira kwa ca gihome, ntabwo gishobora kumushikako. Rero aravuga ati uri gihome kinkingira. Rero ndavuga nti umutima wanje ubarira uhoraho nti uri ubuhungiro. Imana yacu ihabwe icubahiro. Nuko aravuga ngo kandi ndabwira uhoraho nti uri ubuhungiro bwanje ni gihome kinkingira, Imana yanje nizigira, kuko ariyo izogukiza mu mutego w'umutezi, nikiza gihonya izokubundikira mu moya yayo, kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma cyo kwikingiriza, ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mu ijoro, canke umwambi urashwe ku murango, canke nikiza kigendagenda mu mwiza, canke n'agatikizo kayogeza mu mashoka. Ngo canke agatikizo kayogeza mu mashoka. Abantu 1000 bazohidikirana iruhande yawe, n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Uzobirabisha amaso yawe gusa ubone ingero y'abanyakibi. Imana yacu ihabwa icubahiro. Bishaka kuvuga ngo uhoraho, Dawidi akunda kugira uhoraho ubuhungiro. Mu gihe ciwe cose yakunda kugira umutima unezerererwa uhoraho. Hanyuma Dawidi uyu yari umwana akunda ko afise umutima wubase uciye bugufi. Hanyuma Dawidi uyu ni mwene Isayi. Hanyuma nuvuga ko uyu Dawidi niwe wa wundi kandi yahora ari umwungere w'intama. Hanyuma kandi uyu Dawidi niwe yaje kuva hariya mu bwungere, noneho agirwa umwami. Hanyuma kandi uyu Dawidi nyene niwe kandi wa wundi yagiye gushobora kurengera ubwoko bw'Abisirayeli, aho Goliyati yari yarigize igihangange imbere y'ubwoko bw'Abisirayeli, yarabasuzwe yarabagaye cyane. Hanyuma Dawidi nyene uyu yarabandanije kuhura n'ibintu byinshi cyane, ariko Imana igenda imurinda intambara z'uburyo butandukanye. Dawidi uyu niwe yafashe umuhumetso, Abisirayeli barananiwe, ingabo z'Abisirayeli zarananiwe, Goliyati yarabananiye. Nukuvuga rero Dawidi uyu aravuga ati kubera igihe yahora bamwishamba, nukuvuga ko umutima wiwe wahora muri we harimo uturirimbo, aririmbira Imana, aririmbira intama, yararirimba. Nukuvuga ngo yama aragiye intama, hanyuma akaguma ihaza uturirimbo aririmba mu gihe aragiye intama. Ariko nubwo yaririmba ico gihe bikaboneka ko umenga n'intama acurangira, ariko Imana yanezerewe umutima wiwe kujya kuririmba, kumva yahora anezerewe. Hanyuma rero igihe kigeze gushika, hanyuma niho yagiye kuza kugemurira bene wabo ku rugamba. Hanyuma bigezaho aza gusanga Goliyati ariko arahangana n'ubwoko bw'Abisirayeli. Hanyuma biramubabaza Dawidi. Hanyuma Dawidi hariya Imana yari yaramugendaniye, iramuzungurutsa ubushobozi hariya muri ya ntama. Kuriya kuririmba kwiwe kwaranezereje umutima w'Imana. Hanyuma rero Dawidi nukuvuga ngo intambwe yaraza muri ya ntama yabaragiye, yashobora kumutwara intama nimwe, idubu zikaza
ariko nta kintu na kimwe zashobora gukora kubera yuko Dawidi yaracunga intama ziwe akazicunga neza, nuko intama ziwe aragiye. Hanyuma kubw'ivyo Dawidi abamenyereye ibintu nk'ivyo byo kunigana n'ibintu by'inkomezi. Hanyuma ashitse rero hariya asanga abantu bariko baratukwa, Abisirayeli, ubwoko bw'Abisirayeli buriko buratukwa cyane. Aravuga ati burateshejwe agaciro ubwoko bw'Abisirayeli, umuntu atuka Abisirayeli nk'uko. Aravuga ati rero jewe noshobora na jewe nkaja ku rugamba, arasaba. Hanyuma rero aragenda, barabanje cyarabaye igihe kirekire. Iyo ni inkuru ndende kuko bashatse kugira ngo bamwambike iby'inkinzo bijya by'urugamba, ariko we arapima kugira ngo avyambara kumva umenga biramuremeye, kubera ko bitari bihwanye nuko we yahora agwana intambara y'amadubu ameze, akumva umenga n'ibintu bimuremereye. Ndiyumva yuko intambara yiwe ayinesheshwa n'abijya bintu by'inkinzo, ahubwo yumva ko hari ikintu muri we kirimwo cotuma ashobora kunesha intambara. Hanyuma rero arabikura, yarafise umuhumetso, niwe yashoboye gukaraga. Hanyuma Goliyati amaze kuza nk'uko musanzwe mubizi, hanyuma rero yarukaraze kangahe kabiri, aca arungika rimwe gusa, hanyuma ucukubita umukubita ukubita umukozi, tuvuge ngo umukozi umwasi yari yabateye. Imana itugire neza, yari yabateye Goliyati abigamba ko cyane kuko yari yarisha abantu benshi b'Abisirayeli. Hanyuma rero amaze kurungika umuhumetso uradoma, umaze kumudoma aca yikubita hasi Goliyati, nuko basi ivyiwe by'intambara, intambara ibi irarangiye. Hanyuma baca baratemesha. Hanyuma ibyakomeje kubaho nyuma yaho, haciye bantu bose b'Abisirayeli baravuga bati Goliyati arapfuye. Hanyuma baravuga Dawidi kweri, barakoma amashi bose, impundu ziravuga bati Goliyati, Dawidi, Sawuli yishe ibihumbi ariko Dawidi we yishe inzovu. Hanyuma bisigura yuko yishe abantu benshi kuriko Sawuli. Rero mwibuke ko hageze igihe Sawuli nawe arababara, amaze kubona ko Dawidi ari gukomerwa amashi cyane, ashimwe cyane kuko yishe abantu benshi, bica bivanirwaho ngaho kugira ngo Sawuli atangure kumva agomba guhiga Dawidi. Dawidi rero yarahizwe keshi, aho yagenda aba mu buvumo, anyegera mu buryo bwishi, ariko Imana igenda ibana nawe. Haya muko kubana nawe rero nukuvuga ko Uhoraho yagiye abana nawe. Hanyuma mu mutima wiwe haboneka yuko akomeza gushima Imana, ati ndashima Imana nturubuhungiro, ndabwira Uhoraho nturubuhungiro, ndabwira Uhoraho nturi gihome. Hanyuma rero muri we rero harimo amashimwe menshi, kuvuga ngo Uhoraho yaramuzigamye ibihitangabo keshi, yaramuzigamye kuri Goliyati ariyerekana, aramuzigama muri cya gihe cy'amadubu ariyerekana igihe baba bari mu isenga bariko barabahiga, ati Dawidi ari hariya, aramuzigama abagiye ku ngamba mu ntambara. Dawidi yakunda kusaranesha. Hanyuma rero Dawidi twagomba kuvuga uko gatoya, ariko cyane cyane tugomba kuvuga icyatuma ashima Imana, cyatuma muri we habamo indirimbo nyinshi. Ni kubera ko Imana yibutse ukuntu Imana yagiye ibana nawe mu ntambara nyinshi, hanyuma kandi azigwana, azishoza kanazigwana akanazinesha. Rero niho mpamvu avuga ngo ube ubwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cishobora byose, ngo ntazotinyishwa n'igiteye ubwoba mwijoro canke umwambi urashwe ku murango, ngo kuko abantu igihumbi bazohidikirana iruhande rwawe ubitegereza, ariko wewe ntabwo bizogushikako. Imana itugirire neza. Rero bishaka kuvuga ngo iki? Ibi bishaka kutwigisha, uyu yari Dawidi
nuko Dawidi mu gihe ciwe ibi byagomba kubaka abantu bo mu gihe ciwe kubera yuko yerekane uhoraho ko ari uwo kugira ubuhungiro, yerekane uhoraho ko ari uwo guhungirako, yerekane uhoraho ko ari we ashoboye byose, ko ari we nkinzo y'abantu bamuhungiyeko. Hanyuma bishaka kuvuga iki natwe muri iyi minsi? Ni ukuvuga ngo ibishaka kutwibutsa nta wundi dushobora kugira ubuhungiro. Intambara ni nyinshi, ibibazo ni byinshi, inzara ni nyinshi, ubukene ni bwinshi, abantu batesetse cyangwa se abantu barababaye cyane hejuru y'ingorane z'uburyo butandukanye, ku buryo imitima yabo imaze kugenda kure cyangwa iri kure cyane. Umuntu akaba yoshobora kwibaza ni iki cyo nshobora kunkura conkiza ibyago, ni iki cyo nkiza ingorane, ni iki cyo nkura muri bibazo. Ariko nukuvuga ngo aravuga ngo uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cyishobora byose, ngo ntazotinyishwa n'igiteye ubwoba mu ijoro ngo canke umwami urashwe ku murango, kuko ngo abantu igihumbi bazohidikirana iruhande rwawe ngo witegereza, ngo ariko wewe ngo ntabwo bizogushikako. Imana yacu itugirire neza. Hariho ingwara, hariho intambara, hariho inzara, hariho byinshi cyane bishobora kugukura mu mwanya bigatuma umutima wawe uhagarara. Iyi minsi turi mu gihe cya corona, abantu benshi baratakaje, abantu benshi baratakaje imiryango, baratakaje abana babo, baratakaje abavyeyi babo, baratakaje ibintu byinshi, baratakaje ubutunzi bwabo, kuko corona imaze kuza ikinjira. Hari byinshi byafunzwe, amabutike yarafunzwe, abantu badandaza, abakozi ntibagikora neza. Ariko bimaze kubuko no kuba ko abantu bari mu bwoba, bafise ubwoba, abahagihagaze mu bwoba, harabatakaje mureme. No kuvuga ngo nubwo bimeze nk'uko ahari shigira uhoraho ubuhungiro. Icambere, ugize uhoraho ubuhungiro akubera bwugamo. Ugize uhoraho ubuhungiro nukubera agubera igihome. Ugize uhoraho ubuhungiro nukubera ko haje imvura, haje imvura ntishobora kugushikako, haje inkukura ntishobora kugushikako, kuko uhoraho ari ubuhungiro bwawe. Imana ihabwa icubahiro. Gira uhoraho ubuhungiro kugira ngo akubera ubuhungiro nihaza ibyago, nihaza inkukura, nihaza ibindi bintu bishobora kukunyiganza, ntibizoshobora kugushikako, kuko uri ndani mu uhoraho ari we wagize ubuhungiro. Imana yacu ihabwa icubahiro. Amen. Gira rero uhoraho ubuhungiro. Ndakugira inama wewe mwene data mushiki wanje, gira uhoraho ubuhungiro akubere ubuhungiro. Nukuvuga ngo aha Dawidi yagombye kuririmba izi ndirimbo kubera kugira ngo zibe nk'ugwibutso bazobashobora kuzumva, nazo zibafashe guhagarara neza. Kandi igihe umuntu ariho mu buzima, nukuvuga ngo hari igihe haba mu buzima bwiza, ariko niba uri mu buzima bwiza wumve ko hari n'igihe habaho n'igihe cy'ubuzima bubi. Rero niba wabaye mu buzima bwiza, menya ko hari igihe cy'ubuzima bubi. Niba habaye igihe cy'ubuzima bubi, menya ko hari igihe hashobora kuba n'igihe cy'ubuzima bwiza. None igihe ushitse mu gihe cy'ubuzima bubi, ni iki wokora mu gihe wabanye mu buzima bwiza? Icyambere no kwihangana, icyakabiri no kwerekeza umutima wawe ku Mana, icyagatatu no kuvuga ko nta kindi ushobora gukora imbere n'inyuma usibye gufata umwanzuro wo guhungira kuhoraho. Imana itugirire neza. Nuko uba mu bwigobeko bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cyishobora byose, ntazotinyishwa n'igiteye ubwoba mu ijoro. Abantu igihumbi ngo bazohidikirana iruhande rwawe ubyitegereza, ariko wewe ntabwo bizogushikako. Kubera iki? No kuba ko horaho akubera ubuhungiro. Uburi ndani uri imbere mu uhoraho. Uhoraho aba muri wewe, nawe ugacuba muri we. Hanyuma rero no kuba nta kintu gishobora rero kugira gute kugushikako. Nibyo Yesu yavuze ngo mugume muri jewe nanje ngume muri mwe, hanyuma nimwaguma muri jewe no kuba ko igikurikira no kuba ngo ico muzokora cyose, muzosaba cyose muzoza mugihabwa. Rero ugize uhoraho ubuhungiro no kuba ko uhoraho azokubera ubwugamo, azokubera ubuhungiro. Imana yacu ishimwe. Amen.
kuri gatanu yavuze ngo kuri kane yavuze ngo azokubundikira mu moya yayo, izokubundikira mu moya yayo. Niwagira uhoraho ubuhungiro mu moya yayo niho izokubundikira, niwagira uhoraho ubuhungiro. Hanyuma ngo kandi kandi uzohungira munsi y'ivyubi vyayo. Hanyuma ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma co kwikingiriza. Ukuri kwayo n'inkinzo n'icuma co kwikingiriza. Ntuzotinyishwa n'igiteye ubwoba mw'ijoro canke mu mwambi urashwe ku murango, canke ikiza kigendagenda mu mwiza. Nukuvuga ngo igiteye ubwoba mw'ijoro, umwambi urashwe ku murango, ikiza kigendagenda, ivyo ntibizoshobora kugushikako kandi ntibizogutera ubwoba, ntibizogutinyisha, kubera yuko uri mu moya, mu mubi y'uhoraho. Nukuvuga ngo wamugize ubuhungiro ukamugira ubwugamo, nukuvuga ko ntuzotinyishwa, nta kibi kizoshobora kugushikako, ntuzotinyishwa, nta kibi kizogushikako. Rero umwanzo hungira kuhoraho kugira ngo umugire ubuhungiro, ikibi nicaza ntaco kizoshobora kukugira. Nimba hari igihe kigoye c'ingwara, ingwara nyinshi z'ivyaduka ziri guhitana abantu, nta kindi ushobora gukora, nta wundi mwanzuro ushobora gufata, nta yindi nzira ushobora gucamo. Icambere nuko wofata umwanzuro ugahungira kuhoraho, ukavuga ati uhoraho we nta wundi mw'isi no mw'ijuru ariho, yaremye ijuru n'isi ni wewe, kandi naje ubwanje iyo napfuye sindahazi, ariko nk'uko ari we washizeho isi ugashiraho n'ijuru, n'ibiriko byose biri mu maboko yawe, biriho ku bwawe, niwe uzi uko byaje. None ndakugiza ubuhungiro, umaze gufata umwanzuro, nukuba uhoraho niwe aca akora ibyiwe. Imana itugirire neza. Ingwara ko yaje ikaba yahitanye abantu benshi, wewe ukaba ukiriho, wibaza ko hari ico wakoze kugira ngo wewe usigare. Ariko icyo Imana ikugombako, iragomba ngo yigire ubuhungiro, haba ku murango uhoraho wumve ko ari ubuhungiro bwawe, haba mu ijoro wumve ko uhoraho ari ubuhungiro bwawe. Igihe uri mu bikorwa byawe bya misi yose, ibuka ko uhoraho ari we buhungiro bwawe. Imana itugirire neza. Abandi benshi bagerageza kugira ubuhungiro ibindi bitari Imana, ibindi bitagira kimazi, bakizigira ibitagira ikimazi, ibiti bitumva ntibibone. Hari n'abasenga inka bakayizigira mu mwanya mutoya, abashoboye kumenyera kurya barayirya, ugasanga barayiriye, barayitetse, barayiriye, mugabo yari yizigiwe ari Imana. Imana nyamana yo mw'ijuru n'ibirimo byose, nta witeka nta n'uwuyirya. Imana nyamana nta uyikubita n'inyundo ngo ibomoke ngo bayicane igihe c'imbeho. Ariko abizigira imana z'ibiti zaforomwe n'abantu, nyuma yaho igiti caco kigenzi caco baragifata, kigasigara ari gishitsi, kijya bakozemwo ikigirwamana, bakagisenga mugabo kigenzi caco hagiye igice c'imbeho, bakagifata bakagicanamo umuriro bakacota kigenzi caco, bati niyo mana bakoresheje intoki zabo. Imana nyene ijuru n'isi, Imana nyamana yashizeho ijuru n'isi n'ibirimo byose, niyo ukwiye kwizigira, ugigira ubuhungiro, nayo ikubere ubwugamo. Igihe c'imvura izokubera ubwugamo, n'igihe c'izuba izokubera igitutu. Imana itugirire neza. Nukuvuga ngo aravuga ngo kuri gatandatu ngo canke ikiza kigendagenda mu mwiza, canke n'agatikizo
ikiza kigendagenda agatikizo ntibizoshobora kugushikako. Agatikizo ingwara nkuko tubona iyi ngwara harimo agatikizo nka mugiga ishobora kuza igatikiza abantu ikaza arimo ingwara y'agahonya abantu y'agatikizo. Ingwara nk'iyi ngwara urabona yaje agatikizo isi yose nzima barondera umuti barawubura. Mu by'ukuri abantu bose kila muntu wese yari yiteguye ko arugupfa. Umuntu wese adafise ubuhungiro kuhoraho umutima wiwe wari kure cyane, ariko ufise ubuhungiro kuhoraho avuga ati jewe namaze kwemera kwinjira mu uhoraho, uhoraho azombera ubuhungiro naho nopfa nzi ko nkundwa n'uhoraho kandi ampivyo nkenye byose, kandi igihe nicagera nzosubira kubona ubugingo kuko ari umupfi upfuye. Uwo niwe yari afise akaremo gato, ariko isi yose yari nyeganyejwe n'iyi ngwara, kandi n'uyu munsi iracariko. Rero n'ibikiriko nta kindi wokora nshuti yanje, nta kindi wokora. Ico wokora ndagusaba ngo ico wokora rondera uhoraho umugira ubuhungiro, kuko ibindi byose abo wohungirako abakomeye boshobora kukugira inama, abakomeye boshobora kugufasha ntibikunda, nabo ubwabo barahunga bakabura aho bahungira. Ariko ni wahungira kuhoraho niho uzoronka ubuhungiro, kandi ukaronka n'ubwugamo, ukaronka n'igitutu uhungira mu izuba n'ibijya vyago n'izya ngwara za buryo bwose butandukanye. Nuko imvura n'izya nkukura zizi ingwara ziza zagahonya agatikizo zikaza mu mwanya utamenya, hanyuma mu kanya ukabona abantu baraheze. Hanyuma rero nuko izokurinda, Imana shimwe. Ariko muko kurinda niki utegezwa gukora? Ubwa mbere shira umutima kuri yo. Mu kwishira ku mutima kuri yo kuyihungirako nukumuha ivyawe byose, ibintu byose ubona bikuremereye, ibintu byose ubona byoshobora kugutandukanya nawe ngo nturonke ubuhungiro, nturonke aho winjirana. Urashobora kubura aho winjirana bivanye nuko hari ibintu ufise. Urafise ibyaha bitandukanye, urafise kugenda kure n'Imana bivanye n'ibyo uri mu isi. Nukuvuga ngo itandukanye n'ibyo mu isi byose abantu biboheramwo, hanyuma ugende guhungira kuhoraho abari kugira ubuhungiro, hanyuma ubone guhunga. Imana yacu tugire neza. Twibuka umukozi w'Imana Nowa mu gihe cy'umwuzure. Nukuvuga ngo Nowa kubera kumvira Imana byamuteye kugira gute? Guhungira ku Mana. Arahunga, hanyuma umwuzure waraje urahitana ibintu n'abantu barahona, ariko Nowa ahungira mu nkuge kubera ko we yubaha Imana. Bisigura yumviye Imana ibyo vuga, hanyuma atandukana n'ibindi byose bimushafuza, yima amatwi iby'imburakimazi, hanyuma abona kuronka ubuhungiro. Bishaka gusigura nawe ima amaso n'amatwi ibintu byose ubona bigucafuza cyangwa ubona bikuzimiza, kugira ngo ubone kugira ubuhungiro muhoraho, kuronka ubuhungiro muhoraho. Imana yacu ishimwe. Hanyuma hano yavuze ngo kuko 14 tumanuke hajya hepfo ngo kuri 17 abantu 1000 bazodidikirana iruhande yawe n'ibihumbi 10 iburyo bwawe, ariko ntibizogushikako. Nukuvuga ngo Satani azorungika abamarayika biwe b'umwiza bo kukugwanya, ntibazoshobora kugushikako na gatoya, kubera ko wagize uhoraho ubuhungiro akaba ari wo wizigira, hanyuma ugativyo mwisi byose bigutandukanya n'uhoraho. Uhoraho nawe azogushira mu moya yiwe, azogushira mu moya mu mubi yiwe, ntuzoshobora kunyagirwa. Izuba rije ntaco rizokugira, nukuvuga ngo inkukura ije ntaco rizokugira, nukuvuga ko uzoba uri mu gihome. Imana itugire neza, amen. Abantu 1000 bazohidikirana. Nukuvuga ngo abantu benshi batuba Imana, abadayimoni bose bakugwanya bazohidikiranira hasi bagende.
bose bahere, hanyuma nibamara guhera wewe ntibazokubona, abadayimoni ntibazokubona. Nuko izi ngwara twosha twishira ko rero natwe izi ngwara zose ziza zikurondera, izi ngwara zose zagatikizo, izi ngwara zose ziza zamugiga, izi ngwara zose z'uburyo bwose butandukanye ziyadukiza, izo zose izo Satana agenda zana zizorengana, ntizizoshobora gushikako. Kandi abamarayika b'umwiza bakurondera abo bose bazohidikirana bahere iruhande rwawe ubaraba, ntaco bazoshobora gushika kuco bagomba. Imana yacu itugire neza. Ariko uzobirabisha amaso yawe gusa ubone ingero y'abanyakibi. Uzorabisha amaso yawe uzoyakoresha kuyarabisha ibiriko biraba byose, ariko uzobona ingero y'abantu b'abanyakibi. Imana itugire neza. Rero hanyuma 9, wagize uhoraho ubuhungiro bwawe, isumba byose wayigize ubuhungiro, nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Wagize uhoraho ubuhungiro, wagize uhoraho ubuhungiro, wagize isumba byose wayigize ubuhungiro, nta kibi kizokwegera nta kibi kizogira ico kikugira, kandi nta cago kizokwegera ihema ryawe. Nta kibi kizogira ico kigutwara, nta kibi kizokwegera, nta ngwara izogushikako, nta ntambara izogushikako. Nukuvuga ko iyo tuvuze intambara ziri mu buryo bwishi. Burya iyo umuntu haje ingwara y'icyaduka igahitana abantu, iyo nayo ni intambara. Iyo haje inzara igahitana abantu, iyo nayo ni intambara. Nukuvuga ngo ibintu byose byitera bwoba, nukuvuga ngo umuntu abahagaze mu ntambara. Iyo haje abadayimoni bakaza kukugwanya baciye mu nzira nyinshi, iyo ni intambara ubuhagazemo. Iyo haje abagwanizi bagukura mu ruhande rw'Imana bakakujana mu ruhande rutari rw'Imana, umutima ntabwo ubunezero, iyo nayo ni intambara. Ariko ngo wagize uhoraho ubuhungiro bwawe, wayigize ubuhungiro, nta kibi kizoshobora kugushikako, kandi nta kibi kizokwegera ihema ryawe. Imana yacu ishimwe. Nuko hanyuma hajya kuri 14 yavuze ngo kubera yankunze akaramata, akankunda, nanje ico nzokora ni iki? Nzomuhaza kuramba. Akaramata, ijambo akaramata, yarankunze akaramata. Nukuvuga ngo kumukunda bwumireko, kumukunda uhoraho bwumireko, wamuramukunze bwumireko, nuko nawe azoguhiki ico uzoronka no kuramba, azoguhaza kuramba, kuko nawe wamweretse ko wamwumiyeko. Haje ingorane ntiwamutaye, haje ibibazo ntiwamutaye, haje intambara ntiwamutaye, haje ingwara ntiwamutaye, haje terabwoba ntiwamutaye, haje ibikangisho ntabwo wamutaye, ahubwo uhoraho wamugumye ko akaramata, uremera uramugumya. Nawe icyo azokora azoguhaza kuramba. Imana yacu ishimwe. Amen. Imana yacu yabishubahira ngo kuko yankunze akaramata, nanje nzomukunda. Hanyuma 2, nzomuhaza kuramba. Azoguhaza kuramba, wa mukobwa, wa musore, wa mugabo, wa mugore, muntu wese wumva iri jambo urishire ku mutima, kubera uhoraho ico agomba nuko ugendana nawe, hanyuma ugumana nawe, hanyuma ico yiteguye gukora nuko kurinda kandi akaguhaza kuramba. Mugira ubuhungiro rero. Mbega waragize uhoraho ubuhungiro? Uriteguye kugira uhoraho ubuhungiro? Cyangwa ufise izindi mana zimwe z'ibiti nk'abandi bagize ubuhungiro, akaba arizo zitumva ntizibone, hageze igihe zikihorera? Imana itugire neza. Rero ndakugira inama, girira ihoraho ubuhungiro, aba ari we wizigira igihe c'ivyago,
igihe cy'intambara, igihe cy'ibibazo, intambara zose zizanwa n'umugwanizi, igihe zizoza uzosanga uri mu moya, uzosanga yakubereye igihome, ntibizoshobora kugushikako. Imana yacu ihabwe icubahiro. Amen. Nuko ngira ijambo ry'Imana tuyaze muri aka kanya. Gira uhoraho ubuhungiro, abariwe wizigira ku murango no mu ijoro, abe wama wizigira. Imana yacu ishimwe. Amen. Reka dusenga Imana kugira ijambo. Ariko se woba wafashe umwanzuro wo kugira uhoraho ubuhungiro bwawe? Ese woba waramenye uwo wogira ubuhungiro? Ese woba ugikekeranya? Woba utaramenya inzira? Woba ugisenga bya biti y'amabuye? Woba ugisenga za nka kugira ngo ugire ubuhungiro, kandi mu kanya itemba ikagwa mu kinogo ikavunika bagaca bayirya? Ndakugira inama, uhoraho ubuhungiro niwe ariho, kandi ari we yatanguye, nta wamutanguriye, nta n'uzomuheruka. Ni ukuvuga ngo ni Alufa Omega, tanguriro n'iherezo, kandi uwo niwe kuzuka n'ubugingo. Nuko rero kubw'ivyo bari bugira ubuhungiro. Reka kugira ubuhungiro inka canke ibiti bibazwa, imana z'ibibazano zitumva ntizibone, kuko ari ugutumutwe, ari ugutakara. Rero kubera utarabimenya, uyu munsi ndakwigiriye inama ngo wibuke ko hariho uwo kugira ubuhungiro, naho hazoba mu byago, hazoba ari mu bibazo, uzoshobora kuronka ubuhungiro, kandi azokunyegeza mu moya yiwe. Mugire ubuhungiro kugira ngo akubere ubwugamo n'ubuhungiro. Imana yacu ishimwe. Amen. Tugomba dusenga Imana, hanyuma ukaba wumvishira ijambo ryo gufasha, tugomba dusengane. Ariko byari bikeneye kugira ngo rigufashe, kuko iri jambo nanje ryaramfashije, rimaze kumfasha. Uba mu bwigobeko bw'isumba byose, azokwama mu gitutu cy'ishobora byose, ntazotinyishwa n'igiteye ubwoba mu ijoro, kuko ngo abantu igihumbi bazohitikirana iruhande rwawe ubitegeza, ngo ariko we ntabwo bizogushikako. Shaka kuvuga ngo nukuvuga tugira uhoraho ubuhungiro. Twaciye mu byinshi, intambara nyinshi, indwara nyinshi z'uburyo butandukanye, ariko Imana yagiye ituzigama. Niyo imaze kutuzigama rero, ntabwo dushobora kwigungana ibyo yadukoreye. Tugomba gushima Imana, tukanabikubwira we utarabimenya, nawe ukabimenya, uje mu uhoraho akubera ubuhungiro. Icyambere nukuvuga ngo niwaramuka umugize ubuhungiro, nukuvuga ngo uzokwama ufise umutima utuje, umutima utuje. Ariko igihe utagira ikintu kikuremesha, utagira uhoraho ngo akubera ubuhungiro, nukuvuga ko haje ikintu cyose gikomye, umutima wawe urahababukwa. Umutima wawe urahagarara. Iyo umaze kuguhagarara ikintu cyo guhoza. Ariko niwagira uhoraho ubuhungiro bwawe, azoba hafi yawe mu byago no mu makuba no mu bibazo, azokuremesha, kuko kwanza azogera ko azogukiza, kuko azokubera ubuhungiro. Nukuvuga ko hajya yavuze ngo azoba igihome. Igihome rero nukuvuga bishaka kuvuga ngo igihome ni haza umwami, ntabwo uzoshobora kugushikako. Umwami ni za ngorane, ni ya myampi ya shetani, ni bya bibazo, ni za ngwara, ni za ntambara z'uburyo butandukanye. Nuko umuntu agira zo mu mutima wiwe. Rero hari intambara zo mu mutima, hari intambara kandi zindi zo hanze zisanzwe nk'uko musanzwe muzizi. Ariko hari intambara nyinshi zishobora guhitana umuntu, atari intambara z'amasase, atari intambara z'imihoro, atari intambara zindi zishobora guhitana umuntu, azozikurinda. Imana yacu ishimwe. Rero kubw'ivyo ngomba dusenga Imana. Dusenga Imana. Baba se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye cyane imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Turagushima ko abakozi bawe
bagenda banezerererwa ukugororoka kwawe. Iyo turavye dusanga abakozi bawe, dusanga ba Mose wagiye ubana nabo muri cya gihe cyo mu bugaragwa, ubana nabo ubagirira neza. Dusanga ba Dawidi ubagirira neza, dusanga abantu bawe ba Yesaya ba Yeremiya ubagirira neza. Mana nyene ingabo, natwe turasabye kugira ngo abantu bawe mwami uyu mugoroba cyangwa uyu mwanya ubibutse kukugira ubuhungiro, nk'uko abambere bakugize ubuhungiro hanyuma ukababera ubuhungiro. Igihe bari bari mu bwoba ukabakura mu bwoba, hanyuma hakagera igihe baronka umwanya wo gushima izina ryawe babishishije mu ndirimbo nazo zikaba izo kwigisha abantu no kubaremesha. Ndasabye kugira ngo isi ndirimbo zituremeshe, ziremeshe bagenzi bacu bumvise uyu mwanya w'ijambo ryaremesheje abantu, ryavuzwe n'abasabyi bawe. Urakoze mwami Imana, nuko kubw'ivyo natwe ritugirira ikimazi uyu munsi, nitwe turivuga, hanyuma muri uku kurivuga turibwira abandi kugira ngo ribaremeshe. Hanyuma urakoze mwami, nuko iri jambo ryandikwe ku mutima, hanyuma ntirice mu gutwi ngo rihinguke mu kundi, ahubwo ribe impamba n'urwego bizoshikanza mu ijuru abantu bawe amahoro. Kuko abantu nibagenda bafise ukurema, bakagenda bari muri wewe, nukuba intambara zose zibabuza kuduga no kubandanya no gukura, izo ntambara zose zizoshobora gutsindwa, abantu bawe babandanye noneho babone bwa bwami bwawe atangorane zihari. Urakoze rero kuri Imana, urakoze kwikomeye, urakoze kuvyemeye, kandi urakoze n'abantu kubagiriye neza, kuba hariya bari basenga ibita, bari basenga amabuye, bari batazi Imana nyamana, abari batazi Imana yo kugira ubuhungiro. Uyu mwanya bafashe umwanzuro wo kugira Imana yabo ubuhungiro yo mwijuru, se umwami wacu Yesu Kristo. Mana nyina amahoro, ndakwinginze kugira ngo ubafatishe ukuboko n'umugozi wawe w'urukundo mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Sawa, murakoze cyane abo twari kumwe muri uyu mwanya. Nuko Imana ibahezagire cyane akanya mwabanye natwe mudutije amatwi kugira ngo tubashe kwibukanya kwa ya majambo y'aba bakozi b'Imana bagiye bashiraho kugira ngo natwe yatwigishe. Avuga ngo kuba mu bwigo, tube natwe mu bwigobeko, tube indani mu bwigobeko gusumba byose, kugira ngo nihazi ibyago ntibizodushikeko, nihazi ingwara ntizizodutinyishe, nigiteye ubwoba bitera ubwoba mu ijoro, intambwe zije ntazo zizotugira, kuko tuzoba twagize uhoraho ubuhungiro. Hanyuma uhoraho rero tumugire ubuhungiro, no kuvuga ngo nta kibi kizodushikako. Imana ibahezagire. Amen. Turabashimira mwebwe mwasanga ko mwadukurikira, turashimira mwebwe mwashoboye kugira share kugira ngo ubutumwa bwiza bushike kuri benshi. Revera Pastor Damiano adushikije ijambo ridusaba kugira uhoraho ubuhungiro. Yakaba yadusomeye muri Zaburi 90 ku murongo wa mbere. Haravuga byinshi bijanye no kugira uhoraho ubuhungiro. Ugize uhoraho ubuhungiro, eka Imana izoguha ukuramba, uhoraho azoguha ukuramba, eka mbese n'inyuma ya byose izoduha ubugingo budashira. Turagushimira wewe wabanye natwe ukadukurikirana kuri Kwizera 90 TV. Eka tugusaba bandanya kugira share, kandi iri jambo ry'Imana ibandanya gushika kuri benshi, rishobore no kubandanya rihindura benshi. Tushimire washoboye kubana natwe, ubwo naho utaha. Murakoze.